Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya umugabane wa Aziya abari muri Afurika mu bihugu bitandukanye mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Kongo mu bumanuko mu buseruko muri Tanzania mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamuraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano mu ntara ya Cibitoke komine Rugombo ku mugwa mukuru w'iyo komine ya Rugombo nyene niho haraye hanyurujwe umunyagihugu azwi ku mazina ya Uwitije Paul. Uyu Witije Paul akaba yari umugabo w'imyaka 48 akaba rero yaciye anyuruzwa n'abapolisi bo mw'iperereza yatwawe n'imodoka ya Toyota double cabine ifise ibiyo bitabona mu rurimi rw'ikinyamazuru bita fime. Uyu Witije Paul yari mu bunywero ngaho mu Rugombo aca hinjira abagabo bashika kuri batatu batangira kumuyagisha ariko vyaboneka ko abo bagabo bariko baramusamaza kugira ngo atahava agenda bariko baramurabira bamucungisha ijisho bamusamaza bamuvugisha niho haciye hagishika iyo modoka ya Toyota double cabine ifise ibiyo bitabona baca havamwo abapolisi bahita bafata Uwitije Paul bamwambika minote canke amapingu baca bamuterera muri ya modoka ku nguvu. Iyo modoka yaciye hava yirukanka cane ihita imujana. Ababonye iyo modoka bavuga ko ari iyo mw'iperereza mu ntara ya Cibitoke isanzwe inyuruza abanyagihugu. Abanyagihugu rero bakaba bavuga ko ata joro ata musi w'ijana hatanyurujwe abantu bakaba basaba ubutegetsi bwa CNDD FDD guhagarika ubwo uko kunyuruza abenegihugu. Tuvuye ngaho mu Cibitoke reka tuje mu ntwaro. Rose Hakizimana uyu yarabaye umutegetsi akomeye cane mu butegetsi bwa CNDD FDD yaraye atangaje ko CNDD FDD afise ibimenyetso vyose ko abishe Musenyeri Yohakimu Ruhuna ari abo mu mugambwe CNDD FDD kandi ko kuri kino gihe bari mu ntwaro bari mu butegetsi kandi bakomakomeye cane. Abagandaguye Musenyeri Yohakimu Ruhuna avuze ko rero abazi kandi bahari. Uyu Rose Hakizimana yavuze ko Musenyeri Yohakimu Ruhuna amushimira cane ko yari umushingantahe abushitse. Ivyo yavuga uko yakebura abo ba CNDD FDD bivugwa ko ari bo bagandaguye uyu musenyeri avuga ko kandi abatanze ikimenyetso c'aho Musenyeri Yohakimu Ruhuna yari ari ico gihe ari abari begereye Musenyeri. Rose Hakizimana kandi avuga ko abo ba CNDD FDD bamugandaguye bivanye n'uko yari yaciye abavuga ko mu bwicanyi bari bakoze mu mwaka w'1996 mu ntara ya Gitega komine Bugendana aho CNDD FDD yateye ikagandagura abateshejwe izabo bari ngaho muri iyo komine ya Bugendana.
Rose Hakizimana asaba ko abenegihugu bagomba guhaguruka bagakura iyi ntwaro ya CNDD FDD, ngo naho CNDD FDD yitwaza abakoroni. Abakoroni nta muntu bakubise ku nguvu cane nk'uko CNDD FDD iriko irica abantu, ngo naho abakoroni basaba abenegihugu amagi ngo bategerezwa kubashira amagi ariko ntibayubahera ubuntu, barayarihaga, barayaguriraga abenegihugu bakabaha amafaranga, ariko ngo kuri ubu ngubu CNDD FDD iriko iranyonya itunga ry'igihugu, iriko iriba itunga ry'igihugu ku kamama, nta kindi kintu iha abenegihugu. Aravuga ko amafaranga yakabaye yubaka igihugu yose ari mu kagwi gato k'abategetsi ba CNDD FDD. Amafaranga baranyegeje, amadolari baranyegeza. Baravuga ko kandi ibinyobwa vyarabuze, ibinyobwa vya Bralirwa, isukari yarabuze, ibitoro vyarabuze. Ivyo vyose Rose Hakizimana akaba abandanya gushikiriza ko CNDD FDD iriko irata igihugu mu kinogo, abarundi nabo baraba ngo nta bandi bazotabara igihugu c'u Burundi atari abenegihugu nyine, abene Burundi bagomba guhaguruka bakigwanira bakikurako intwaro ya CNDD FDD, intwaro y'agahotoro, intwaro y'igikenye, intwaro y'igikanu ikandamiza abenegihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Naho rero mu butegetsi bwa CNDD FDD hariko havugwa ivyo, ngo biraboneka ko ibintu bibandanya kuyangara, indyane zikomeye cane zibandanya gushikira abo muri ubu butegetsi bwa CNDD FDD. Haravugwamwo ukutumvikana hagati y'ibihangange bikomakomeye cane ngaha mu mugambwe CNDD FDD, bagasaba ko rero abenegihugu bofatirana bagafasha gukura iyi ntwaro ya CNDD FDD, intwaro ipfukamye igihugu mu nda. Aho kuri ubu ngubu ivyo bihangange bamwe batanguye kuva mu mugambwe CNDD FDD. Abo bavuye muri uyu mugambwe CNDD FDD bakaba bavuga ko kuva muri uyu mugambwe wa CNDD FDD atari ubujuju, ahubwo ari uko baravye ivyo abategetsi ba CNDD FDD bakora bakiyemeza kuva muri uyu mugambwe, kuko babona ko uyu mugambwe ari ikibazo gikomeye cane, ari ingorane kubandanya kuwugumamo, kandi ari umugambwe wica ugandagura abenegihugu. Benshi bakaba baravuye muri uyu mugambwe bakaja mu yindi migambwe itandukanye, bamwe kandi barahevye ivy'imigambwe kuko babona ko imigambwe ariyo ibandanya gusambura igihugu c'u Burundi, aho kugira ngo banywanishe abarundi, ahubwo bagasambura igihugu bakijana mu kinogo, bakijana mu manga, nk'uko abavuye muri CNDD FDD babandanya kubishikiriza. Uyu mugambwe batanguye kuwuheba nariya mbere ari wo mugambwe wahurumbirwaga cane ngaha mu Burundi, kuko vyaboneka ko ivyo bavuga ko bafise ibikorwa vyiza, intumbero nziza, ariko bahavuye bakora amabi menshi cane. Ayo mabi harimo ubwicanyi, kunyuruza abenegihugu, kunyuruza nyene, kwica abatavuga kumwe n'ubutegetsi na bamwe biketswe muri CNDD FDD bakabatuma imbonerakure, akaba arizo zibagandagurira, abandi bakanyagwa amatungo yabo, yose bigashigwa mu mifuko y'akagwi gato kari ku butegetsi, kari hejuru iyo bari kw'isonga barongowe na Evaristo Ndayishimiye, adasiba kwivugira ko ariwe mukire, ariwe mugwizatunga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, vyose kandi yivye mu benegihugu.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.